ibihugu byunze ubumwe by'uburaya byafashe ibihano ku bantu bane. Jewe mfatiye ku kugena Burundi bubayeho. Burundi murazi yuko bubayeho bugendera washaka kukuguru kumwe, kuko mu byerekeye ubutunzi hari itunga ry'igihugu dukoresha, ariko hariho imfashanyo ziva hanze. Mvuze kuguru kumwe kuko icya kabiri citunga igihugu gikoresha, c'uburyo igihugu gikoresha mu migambi yacu ya buri mwaka kiva hanze. Igikuru rero tugomba gufatira ko si uko kubuza abo bantu bane kuja Buraya, kuko barashobora no kwigumira ngaha mu Burundi bakabaho, ariko cane cane ni ukugene leta yakiriye ico kimenyetso abanyaburaya babushikirije, bababwira bati umutekano urakwiye kugaruka mu gihugu cyanyu. Bavyakiriye gute? Ibyo rero bigaragara muri ya nyishu wambwira mu kanya. Umukuru w'umugambwe Nyabenda yashikirije amakungu abicishije ku muvugizi wayo, bavuga ukugene abantu babo ngo baba barafatiwe ibihano ngo nuko ari abahutu, bakanavuga cane cane kugene igihugu cagiye kiraja mu ngorane, ngo hanyuma amakungu ntagira ico avuga, ariko amakungu akaba ariko aravuga ubunye. Ico no bivuga ko gusa nuko nukuri ubu Burundi bwaragize amakuba menshi muri kahise, kandi ayo makuba twarayagaye. Nibaza yuko abari mu mugambwe CNDD-FDD muri iki gihe sibo bovuga yuko ataco babivuze ko babigaye. Kubona rero abo babigaye bakagenda bagafata n'ibigwanisho kugira ngo bagwanye bene izo leta, bavuga ngo bakanaka barakoze ibi ntaco mwabatwaye, ariko twebwe turiko turabikora murakidutwaye, muriko muradufatira ibihano. Sinzi ico bashaka kuvuga yuko abo bakoze ivyo ico gihe bakora neza kugira ngo nabo bavuge ngo bariko barakora neza, cyangwa yuko ari ukuvuga bati twebwe dushaka kwihora. Ico maze kubona gusa nuko inganda ziriko ziratikira, benshi mu bariko barapfa bicwa bapfira muri zingorane turimwo, nta ruhara bari bafise muri ako kahise. Ibyo twese turabizi, kandi akarorero kabi umuntu arakareka ntagakurikiza. Ni naco gituma jengira nti niba bagaya abo bategetsi ibyo bakoze mu myaka yahera, niba nabo ari abantu beza boreka kubisubiramo, boreka gukora nk'ivyo abo bandi bakora ico gihe. Bwa kabiri binyereka ko umugani w'abantu niwo bavuga bati akabigira kabizi kajya imboga karitse. Bene ibi bigaragara yuko izi nzego zihari, umugambo uri ku butegetsi ukora ibibi izi neza ko ari bibi, bigaragara muri iryo tangazo basohoye. Twebwe rero tukaba twibaza yuko ahubwo bagomba gufatira ngaho kugira ngo bahagarike bene iyo ngendo. Ingaruka rero niyihe kuvyerekeye ivyo bihano n'ibindi, nuko izo mfashanyo twahora duronka ziva muri ivyo bihugu tutazosubira kuzironka. Yego baravuga ngo turikwiye, uko nukubesha abarundi nukuri ntitwikwiye. Uretse twebwe Burundi nibi bihugu bavuga ngo ni rutura birakeneye ibindi bihugu, nkenswe twebwe tutagira n'ihinguriro rikomeye na rimwe rishobora gutunga ubu Burundi, tutagira n'umuyaga nk'ubukwiriye kugira ngo dushobore kwikenura ku bibazo bifise ngaha hanya mu Burundi. Turakeneye rero bene izo mfashanyo. Si byiza rero yuko abategetsi b'u Burundi batera kagere ayo makungu.